habahejeje kuturasa. Yes. Wovuze uti rero ni igitero cagabwe ku Burundi. No jero nk'iki novuga ko ari nk'igitero. Urazi gituma ndakivuga ndavyise ko ari igitero. Bakunzi ba B News namwe bakunzi ba Fleury Podcast TV turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza muri studio. Murabona ko ntari umwe, reka ndamuha umwanya Fleury ashobore kubaramutsa hama tuze kurabira hamwe ibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro. Ndabaramukije bakunzi ba B News. Bihatswe kunanira kuvuga kubera urabizi bihuhuza biguma bihuhuta niko bimeze. Bakunzi ba B News n'aba Fleury Podcast TV turabaramukije mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umwe wese aho aherereye. Yambu cyane ndizera ko mugoye neza musesanguza. Haga no mwaka uheze turafetane notse anniversaire y'umwaka tudakabanye ikiganiro kandi kuraba tuvuye muri studio cyo turaba na cyane. So merci d'abord kutugendera ariko kandi ku bakunzi ba B News na Fleury Podcast TV tugiganira kuri point zibiri zitarenga. Turarabira hamwe situation ya Minembwe ariko dutangura hano wacu mu Burundi neza cyane. Nifuza ko dutangura hano wacu mu Burundi kuko hariho mu byukuri sinzi ko nocita igikuba cabaye cavugishije abantu benshi bisa nkaho wanashaka byabaye hari abantu bari babyiteze. Bon numunezero kuri bamwe kuko bituma bashika kuco bashaka gushikako n'agahinda n'umubabaro cyane gose ku Barundi muri rusange. Witwa kari uwemeye kwambara izina mu Burundi umubabaro udasanzwe kuko hatahishije nyoko wawe hahishije senge muvyara no Murundi muri rusange. Nokuri bino bintu biba vyo guturira canke gusha kwa masoko mu buryo bumwe canke ubundi ryabisanganya canke ryakozwe n'abagizi ba nabi ni ibintu d'abord bikora ku mutima kandi biba bibi cyane kuko biba kenshi biguma byisubiye. Yes, turabibona rimwe kabiri gatatu umuntu akibaza bizohera ejo tuzotangura ubuzima bushasha tugira iki ariko je nama nabivuze twe turarindire ngo Red Tabara ngo turarindire ngo opposition irase ngo Burundi habahejeje kuturasa. Yes. Wovuze uti rero ni igitero cagabwe ku Burundi. No jero nk'iki novuga ko ari nk'igitero. Urazi gituma ndakivuga ndavyise ko ari igitero. Gendera ku mameti kare handika pasi wenyine uba baburiye muri zigareri hano n'aba intellectuel benshi ko bakorera ibintu byo gukotesha imvutano wasanga abantu abana bo ngaha nyine mu gisagara. Hari amatext ari mu Gifaransa, hari amatext ari mu Congereza, hari abapoete n'abasabameze biriwe barandika inkuta zabo zose zuzuye. Je préfère kugira ukunuku kuri bamwe bazanye n'amaverse biblique barashira ko ngo tuzongo ndonamurira ngo amaso ngo ku musozi nta handi umva yo uco bashaka kuvuga exactement. Urabona ko wa nimba ari sangana nkuko numva biko biravugwa ukungene byagenze gusa uwo muriro wabikoze ngaha muri ino galeri ndayizamba haki. So en fait reka tubwire abantu cabaye imbere yuko tuja muri commentaire mu buryo bwirambuye. Hadutse inkongi y'umuriro ihitana galerie Ndayizamba haca hafatwa na galerie Le Parisien kandi n'ubu tuwe muri studio haracasha. Ça c'est vrai turi mu masaha y'isa 8 haracasha age hatanguye gusha kwa Ndayizamba. Exactement. Muri ucurataruka muri Le Parisien kuko harafatanye kandi franchement parlant ubiri kurabiraba nahajya hepfo harashobora kwaduka harashobora gufata kubandanya haduka kuko asanzwe ari umuntu harashobora kubandanya hatabaye sinzi ubutabazi butagira uko bungana. Ariko rero tukiri kuri commentaire mu Kirundi bavuga ngo nta muntu akomereka urutoki ngo aheze agwihambire. Ndiko ndaraba ku nkuta zitandukanye abagiye baraposta bimwe n'ibindi koko bajya nababuriye muri Le Parisien. Bon
hariho n'abanyarutse gushaka amafoto amariri byose zirimwe hari amasefi haraba mbo dimwe ahubwo nico cyana kubari hariho abavyungukiye nko baronse ibyo bapushinga baronse amaposti bagira kuko ugiye kuraba n'abantu bako baratangiye usanga yatangize pasi focode esdras kakagwe nyene ubu niko kari mu vyunguka ubu bariko barandika konte baronse konte umva hari abantu baraho kugira ba profite ibi biza bicafuza igihugu n'indongozi zihari rero nkuko nari nabikubwiye je mbona ko hajya twarashwe tubiduge ko tubidevelope kandi baturasishije amapika hajya nibaza ko na mortier go bahaguye urumortier 80 mm so reka twinjire neza mu kiganiro cyacu nyezina hari jambo wavuze nifuza ko duhagarara ko aho wavuze ngo abantu benshi bazoguma biteze ngo Tabara ije kurasa ku Burundi n'amakarashi n'ingovu cyangwa amadrone data nawe yamaze kuturasa kuva kera nifuza ko hano mu by'ukuri ariho duhagarara tubihuze cyane n'iyi miriro iguma yaduka sinzi ingene ushobora kuzana muneza abantu bakabitabura ko ari bitero mu by'ukuri biriko biragabwa na Tabara canke abandi bansi b'igihugu. Yes, bon, nkuko nari nabivuze nuko nyene ubivuze gusa reka tuvyeclaircisse dushire mu muco mwinshi kugira abantu batahure. Ugize ubushakashatsi koje kenshi imbere yuko mvuga ikintu ndabaza nkaraba eske ibi bintu birabaho biganahe biramaze gushikira ibindi bihugu biramaze ngo nimba ari ikintu cabaye ku muntu eske niwe wa mbere kishitse ko kugira tumenye ko ari rokoro cyangwa uburyo byamubaye mu buryo busobanutse cyane ugiye kubiraba rero hari amareta menshi yagiye ubutegetsi bunanitwa kweri ibi biri muri sabotage kandi hariho technique zigera ku 10 uri mu buhinga bw'ivyuma afashe telefone yanje ndayibasomereye mudufashe telefone uri mu buhinga bw'ivyuma iri de l'autre côté ndakwanda ndazisoma gusa amatitre bazungu baca babona kari ibi biguma bikorwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero ico bakora ni d'abord ni bimwe muri ibi bari bashatse gushikako aha kamwe mu byo mu muvuduko wasanzwe ko barakoresha bamaze kugikora kuko uravye ishavu abene gihugu hari ama audio ama video numvise bakubwiye ariko harasha weka muri bitogumuko ngo batsa ngo rego ngago tumuheze ngo utuzokwira forta nico abago donc uko nta murundi bazobwira jamye barabara bikunda oya barabonye ko manifestation ya 2015 yahushije nta no murundi agende kuja barabara ubu reko badutera ishavu muri ubu buryo systeme za sabotage zirahari ni nyinshi n'ibihugu bimaze gushikirwa n'ivyo nibi bisanga izi ni integuro bategura kugira bakureho leta iba yarananiranye ndumva mu by'ukuri tutagiye koroherwa atari nka hamwe aho gira oya leta ni yambara urwaga isusa muri ibi kuko iyo baturiye n'aya mapoint hano baragira pression kuri autorité bon d'abord novuga gute hari nivyo uzawumva ngo leta ngo ni gute bidashoboye kuzimya umuriro kugira bayisuzugure basi leta muko mukora iki vyuko ubushize igihe isoko y'ingozi yasha Pacifique yarubahutse inzego z'igihugu ngo mwari mwiryamiye ngo mwari ko muragona ngo kongo y'amasaha ngo ko iki mutarongetse ngo kizimya moto uriko uravyumva pasi ntiyobewe igitigiri cya kizimya moto Burundi bufise ahubwo nk'aba diaspora bakunda Burundi mumvuze ati turaguze kizimya moto uko zigatubera ayo manisa ndagumagira reka tuke kizimya moto mugabo abwira atangura gutuka indongozi ngo ariko urahirira ngo kurungika ngo kizimya moto bigende kuzima urazi igitigiri ninda tazi igitigiri cya kizimya moto Burundi no utashatse kubimenya option ya mbere rero siyo gutangura gukritika ubonye isoko ya mbere ya kabiri ya gatatu tukareta we muri leta nka muso uzawumva gucegureka ngo ni leta muhungu yagize ukuntu nayo ngo je sindi leta iyo baje kugusaba n'ikori wocha kugisha ngo ibyo bimbira kandi ngo naje ndi leta uhagaze kwa kugira ati zana ngo ufasha nka leta bocha abantu mabose bocha bikura muri leta ucungutse so guprovoka shock psychologique nivyo vyibi wumvise imyidogo nibiki bagiye kubona barira gahinda guprovoka shock psychologique zarabivuga mu kirundi abantu babitahura guprovoka nukurema ibintu bituma ihunga abantu bagira ihungabana mu mutima
voilà en fait ukivuga isoko gusa bakibona n'umuriro yo harahiye umuntu rero yamaze yahamuka exactement ikintu tunafate ko mu kuvuga ko mu byukuri ababuriye ibintu hajya mu isoko nta mutima wo kuba bo kwandika ku nkuta nta n'inguvu baronka bamera nk'abantu bakubise n'amashanyarazi rero nabasa abagenzi banje n'ubu natinye no kubavugisha c'est ça kuko ndaze tabarimwo ntibimeze neza mugabo abari kwidiri bamaze kugera ku mbuga aho so wabonye kubera hari saa 3 ngira n'abari muri kaminuza baciye bataha biga mu maprive baja gufata amasana baja kukira rero iki cyaro psychologique bavuga ati un incendie spectaculaire peut donner à la population l'impression que l'État ne contrôle plus la situation. Uturabino mu majambo pasi yandika misi yose atunga urutoki rero nishoboye leta tuyikureho inanirwa kuzimya inanirwa kuyerekana umwanya wose ko leta attachment abene gihugu ya sase iyi ni imwe muri izo nzira hari perturber economy aha ni muri usangabanya ubutunzi bwose n'ubw'igihugu kuko nitwe nyene tugaruka kuko kenshi uzawumva ngo none ngo abategetsi ntibagira ngo mu miduga ngo mwikora iby'umwene gihugu ya baturiye iyo mitahe mu masoko nka 10 cari imwe ngaha mu Burundi abo bene gihugu bose baza gutangura azero wari yaraguze parcelle ahantu agatongo yararindire kazokubaka aca kagurisha kugira kwiyarimata atangure gushasha ibi la pertiliba ikindi naco na assurance ora ngo bari assurance za bike hari assurance za sokabu hari n'iyindi yari shasha arabona ikirakora cyane sindayibutse neza bambabarire za bikoro ni rero nk'isoko ryari asire na bari bagiye kujyasirisha muri par exemple muri bike nko muri bike si sawa isoko mu kirami gacisha mu cibitoki gashisha izo ni bike yarisanzwe zasira kandi hari assurance y'isoko muri rusange y'isoko akabona assurance y'umukiriya ujya mu mudandaza agenda kwasirisha ibintu vyiwe rero ajiko ajiko ariyo nabonye mu kinama giso maybe yajiko ariyo nabonye ngo ni yajiko mu kinama rero iyo assurance iratebekaruha fata assurance yasiye hajya ariko harasharo Paris ndayitsa ubu bari hehe ubu bicaye abakontabule bariko barahabura amahera tuza kugera gute n'ibiki ntibahombesha mwene gihugu gusa ahubwo n'ama institution arahomba ayo nyene akongera agahombesha na ya leta bavuga kuko nayo nyene yariha c'est ça uba economy muri rusangi ubutunzi bw'igihugu burayumbaye hagacakurikira akandi kantu kitwa gute haya yitwa akize local adverse ikiri cyakindi cyo guca rero batanga kuvuga ati yaturiwe banaka kandi baturira hari imvugo nkunze kumva ngo baturira kugira ngo baronke n'ibibanza aca niyumvira none mu rugombo baturiye kugira umugenerale kenshi niko bakunda kuvuga waronga abantu ngo bikomeje ngo baba bagomba yo ikibanza ngo hajya hantu no muri Paris no kwa nayizamu hose bashaka hari private oya kameme nijandiro ndumva ngo akizera diverse umuntu abaronse yakizase hadugira kugira gucafu ibindi bimwe bita crime parfois yes uwo barakononeye bace bakodeza amakosa wenyine neza cyane bakaguhamba bakagushikana so sad ni frere yona kare karash kirirwa karavuga ibya Kongo karakabona gapfuye urabona ungu umuntu agaprofita nyene ico akaguhamba akagushikayo akabaho déclencher les manifestations nico rero bashaka gushika bagomba gushika niyo point ya 5 rero kuko bamaze kubona abarundi bose bavuga ati twarabibonye bya 2015 wanarabutse wanje mama amazu amabarabara mwarimvye nabandi bubagwe nyuma y'uwo uwo manifestation yo aranarenze ubu byarateye imbere mu kugumuka bagenda baturira ajya akaduga babaturiye akamoto babaturiye uwumva ubu bavuga ati rero motivation ni zirimo kuko nakubwiye ko ugiye hajye kuri Paris urumva amajambo ukamenga abantu biyahuye haro n'abatuvuga ati jeje mavu ahubwo none bivuga bakantara nkaba yeta kubera iki baramaze kunyoha mu mutwe n'ivyo pasi na opposition bandika bya bindi ngo akizero kandi verse baramaze kubinywa uko isoko ihiye bose birukira kuraba ku rukuta kwa pasi exactement hakaba iyo déclencher agacatangura rero justifier une répression à l'inverse créer une crise de légitimité ikintu gisigure gute gaje bon reka nje hano
instrumentalisation de l'information. Les images des marchés en flammes sont extrêmement puissantes sur les réseaux sociaux. Une vidéo peut circuler avant même que les responsables de l'incendie soient identifiés. Donc, umuntu aba yakoze ahaco bashatse kuganira birimo byuganiye muri byose twamaze gushikiriza, ariko biba bigabuye mu mico ko ni procedure. Turafata ijya image mbiho foto ye ninde yaga ni tugiye kuvuga urubugo ruhe irisi tugende hehe urumva tora niyo bari namubonye wayaga niho yaraye bashaka kuvuga kwa yaga bacatora ifoto imeze fresh bacavuga ati ebana mwabonye ko byagize ukuntu nk'ubu ivyaha nta rumwe aramenya bimeze gute hahomvye bingana gute mugabe izi foto zozo ntibanakene no kumenya ivyononekaye mu diaspora ari hanze ubu ari muri AVC kuko yaraseye imitaha ifoto yamwishe c'est vrai yamugandaguye kera rero dofata umwanya muremure ariko muri rusangi izi technique zirahari zarakoreshejwe mu bihugu byinshi za Brazil nuko twosanga dufata umwanya turi mu vyanditswe gusa ariko izi technique nibamenye ko zihari ukaruhisha umwene gihugu gushika naho ataca kintu nta kintu kimwe gihomba avuga ati ari guhomba naragize ikijo mafu ahubwo ko mu mpimba babagaburira mu mpimba hari n'umutekano hari n'amatara n'amazi bidacika reka je nigire kubaye. C'est vrai, ça c'est vrai. So mu busanzwe ico abantu tumba kumenya ni giki ntabwo nakavuze ngo azogutera ugomba kumwitega muri burya buryo ko azofatira gutera yabikubwiye kubera ko nkuko Frere yaje kubisobanura niko biriko biragaragara umusanzwe nimba Red Tabara noneho nta byo gukekeranya sinzi ko wakurikiranye space barimo barabipfutse kayo baturira baravyivugiye bavuga bati abibwira ko Red Tabara itari mu Burundi barihenda mubana ngo nayo aho nyene Red Tabara mubana nayo exemple najya amasoko ari karasha ni Red Tabara. So rero abibwira ko Red Tabara igomba kuza kurasa ku Burundi n'amakarashinikov no kwihera kandi bazi ibyo ko bitari kuko nabo barazi neza ko Red Tabara ubwayo irazi neza ko kurasa ku Burundi mu buryo buri direct niho gutera akabuye ku muzinga w'inzuki wawe wikwegeye akarambaraye buba bikwegeye ikintu badashobora gusohokamo. So rero nk'uko Frere bivuze iyi nimwe mu strategy bariko barakoresha mu gutera ku Burundi bakeneye gukabura ubwonko bw'abarundi babice mu mitwe babonone kugira ngo barabe ko 2015 ugaruka barabe ko boronka popularity y'abarundi baja mu ba support mugabo sinzavyibaza kabisa bitewe n'iki bitewe nuko abo bahangana baraza bari leta irazi umwansi uwariwe ahabo gusa leta ngaho kuhagabira ikamenya ko niza ari ntambara kandi zikomeye ni nazo mbi cyane gusa intambara ifata umwene gihugu iyo ni nayo mbi cyane wofu muzu gatera amaobi ahantu hagaragara za ukamba ati twe twarashe mu Burundi kuko urubombe rwagwacagiye hariya mugabo gufatira kuri estoma ubu hahiye ishure buca ritangura voilà amakare ibiki amazu n'ibindi byinshi uwo muntu bazakisha kwa bafise miri hajya muri Le Parisien nibaza ko ari hamwe mu Burundi hari stock nini cyane gusumba ya materiel scolaire hariya muri Kavu yego ndakibaza ico kintu kuko ndahazi cyane nimba muriro warashitse apana nimba je nagiye sur place nenda hahiye woca wumva rero uhuriranye n'umuntu ivyo byashikiye ushobora ati bana utera ibuye nuzeye komva y'umukuru naca bikora wowe natera ibuye arundi minana bani we acha undi minana bakoke nibarengana bagenda hetwe dushobora Eric Nyandwi muramunsi yanditse ati abanditse yambona kazoza tubasabe bagende mu gitabo bahindure kuko muri 2095 tuzohagera Uburundi butaraba igihugu cifashe icegera c'umukuru w'igihugu we aza yahejeje gukora amatohoza kuko avuga ko ujya muriro waturutse ku makara none wumva twoshika kumbona kazoza gute kandi tugifise indongozi zigifise ivyiyumviro nk'ivya Prosper bazombaza ibi nivyo baba bakeneye technique ma bakeneye n'udahora avuga yubakuki c'est ça ileta nishoboye ileta n'igituku ileta patati patata la revolte
aha kwa rakira revolte rero jewe kuko muri analyse ndibaza ko umuntu ashaka kuvuga ati j'aimerais que exactement que oui nukuri nimba barahejeje gutora bije y'igihugu n'ivyo mugabo ni baraba amafaranga mwamwe ba kizimya moto ziranatsinze kumbona ariko habiho n'ubundi buhinga basabona amategeko umuntu yubatse galeri haro n'ikindi kigaleri ikizumura yakora duza haruguru ya nigiduze kubera ko hahiye hamaze gushatu wafo haje yego voilà mujya rero ugarusanga mu migambi ivyo bagira ya ma incendie automatique n'ibikini ntibashiramwo hajya akwiye ko iyi mbono kazoza nkuko twama tuyivuga nibubake inzu zigezweho umuriro nta wubuza no mu Faransa ariko harasha nimba ntiyenze uriko uravyumva haro n'ikibira haro ikibira by'ikiko kirasha muri Kongo barakibenze twarabinumye ni mu Rwanda si muri Kongo Kagame yarabinumye ariko mu Rwanda arano ariko harasha aho nyene ndabifise urumva umuriro insandisha amatwitwa insandi urumva ni umuntu atagitegura nuko vyimereye ariko kame maje kuvuga ati ko nubaka inyubakwa ifise standard kanaka kijambere nimbo kazoza sugukindaga ubaka ayo mazu ariko nabo nyene nibo bubake basizemo n'udu protection kamene basi umuriro kizimya moto izagushika navyo byamaze kugerageza sasa de ahantu haba hari amasoko nk'aya hari amarafimification y'amabarabara gashira amakamera izo nyubako zikajamwo amakamera hamwe basi nimba ari n'uwacanye n'uwadecranshije kameme dushoboye kuvuga ati raba ama image haye saa 3 raba kuva 5h du matin washitse ubugamba yasirikiye hehe na hehe yakoresheje spray yakoresheje poudre uko guturira ikintu ubuhinga ni bwinshi cyane sasa kuko nta kintu cyose muri telefone naho uvuga ati mbe baturira gute barabikwereka biri kuri telefone barabwiye ku buhinga bwose amapudre yose abaho anyarutsa baranakubwira arona pudre ngo bayishizeyo usutse bw'amazi agiye akizimya moto ajye uje nguje kuzimya aho bwaje amazi acatembeshe ije pudre yose gashishika n'ahandi hatari ahubwo kaburi kuratisa umuriro rero ivyo ni hariho ama procedure ama mesure mesure de sécurité agitse ateye imbere so ikindi novuga Fleury mu bisanzwe ibihugu biba biri mu ntambara hari ingamba bifata z'ibihugu biba biri mu iyo situation turimo kenshi uzosanga wanashaka ibihugu biri mu ntambara ama budget leta yatwara mu mwandi ma secteur bayagabanya akaja mu rwanisho muri ayo sivyo mu bisanzwe iyi ni ntambara leta ni neglige kubera ko kenshi bigume biba freka nkuko babivuze birica abantu psychologiquement sivyo kandi bikanatuma n'abantu bubahuka ivyo batukubahutse indongozi bakanoroha kuba manipule sivyo n'abakiriwe exactement leta nifata ingamba zose zishoboka si ça vaudra la peine yuko mu masekitera mu buzima bagabanya budget bakaza kuranforsa kuri kino kiza ibiza by'imiriro y'ibyaduka biguma biboneka ku masoko ku magaleri babikorera ko kabisa sino mbugo wa wundi ubugesera bugiye kwaduka pe bugesera bugiye kwaduka nitwaguma muri ibi nibaza ko mu byukuri hazogera igihe nkuko bavyifuza usanga abarundi bariko bararengerwa kandi mu byukuri hariho demoye zo kubirinda sinzi ko ikitwo kiva ko tukavansa tugasimbira muri minembwe uyu n'umunsi ugira kane intambara z'utavanako ziriko zirabera hariya aho coalition ya FARDC mu byukuri kiragaba ibisasu ibitero biremereye ikoresheje ibisasu biremereye ndetse inacishamwo na drone sometimes ikagenda ikabombarira ariko no ku rundi ruhande coalition ya RDF naho nyine babigerageza nkuko nyene sinzi nka wewe ni igiki cyo bacatumye coalition ya FARDC cyane iva mu itiro yari maze nk'iminsi ibyo bita ngo ni cessez-le-feu bon misi yose Kongo muri no ntambara kuvitangura yamye ihendwa n'agahengo kandi uratse ko sokuru hari umugani yigeze guca ngo
ngo uhenzwe n'agahengwe acana inkinzo bien sûr. Rero Kongo bagoye bayihendesha uko haba agahengwe Kagame yabaye karasuka abasirikare baba ku mapoe yose ku y'imirongo y'urugamba hariya bariko barapakira akagahengwe rero ko kari karenze kuko Monesco neza ubu yaragiye za Goma yaraja za Bukavu birirwa mu manama none umunsi hari inama nabonye ya AFC M23 n'abametse sa frontiere ivyo byose vy'ama Ebola bajya batumwe bakuba bazana ibigwanisho niyumva twuma tumubwira Tshisekedi sinza ko tubivuga mu Kirundi ariko icatumye cihutirwa bava mu gacerere hari abazungu benshi baba ibihindi abo muri Pakistan n'ibindi bihugu surtout nipo n'abazungu badukoreshe tero nurundi sabira ngo twari dusanzwe tumenya ngo ni ibihugu byo muri Afrika haje ibihugu vya kure biri muri Kongo ejo hirya ejo kandi vyaje ku izina rya Monisco kandi bahereye mu Buvira barava mu Buvira baragenda Igoma hari habaye akantu ka Brado Fer kwa Colonel Nanga ngo ntibagenda bafise inkoho bacababwira aba baje muri resolution bari 27 urumva aba bararekuye report d'arme iri permis kuri bo mbese na kuba permis gusa bararekuye kurasa no kurasa bararasa urumva aba rero ngo baje kugira iki bari basanzwe bavuga ati muri CCRF gumaho muri nawe gumaho muri tubaze twobserve ibikenewe mugabo bagaca basohoka M23 bagaca bapironino Tshisekedi abawazarenda baziko bitabaraba bo ntibaraba bagaca bazoka bakarara nabo bakaraba utwo bakocora baba bakocora ibi rero bica biguma icuka bacengana ariko kwero igituma mvuga Kongo ikiye kwikangura M23 imaze imisi gabi bitera irifatira n'uduce twinshi kuko bari bazi ko Monesco igomba kurungika aba baba ico baje gukora rero baje M23 aha FARDC baje kuja hagati baje gukora igihome kuko barababwiye hagarika ngo murasana ure ngo baje kuri ligne do front hage ngene muhora muhurira murasana nibo muzobaje gusieje nibo rero muzoca murasa we wahuri ni huguma uyo hari ni haguma nico tuma rero FARDC yavuze bo hashika mu minembwe ibaraje bariguye turino n'abagabo bafisa hano hanini nico bituma rero FARDC nawe nyene yahagurutse navuga ati tubatikure ebana nimba minembwe yose tuyibakuramo hama abazungu baje ba Monesco kuko twarabisinye twaravyemeye bace bagenda bakambike munsi ya minembwe twabasohoye ngo minembwe nawe arabizi umutima minembwe Kigali itwarirwa muri minembwe ibiro bikuru biri mu Minembwe sasi capitale na province économique y'u Rwanda ni hit twebwe économique ni Bujumbura politique ni Gitega ubwo bo Kigali ni politique niho bayikinira inkotanyi mugo économique bihariya capitale économique ni mizo so biragenda gute rero mbo ngaho ko bigenda nuko Tshisekedi yobandanya yacu muri mugabe ikintu gusa makuru harimo umwanya dukora ikiganiro indege yamaze gushikayo bagiye mu Minembwe mbo bari kugenda ejo hanyuma kwera ikirere ucaye cuzuye bamamortiye kujya mwabonye Kanyuka yatangaje itangazo arira ikirere bari bacambaye amadrone n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ngo ntivyakunze Monesco yo yacitanga itangazo ivuga ko ngo ikirere ni kibi ngo bihe vy'imvura ngo ibicu mu camake ingendo z'indege arige bivugisha ngo ikirere ni kibi exactly ngo ikirere cari kibi kubera oya cari kibi kubera bijya bisasu nyene no ariko no musi bashitseyo naho nyene ngo kwabaye kubipa ngo bababwiye mwatubonye ngo tuzoza mu ndwiza ivyo bisasu mwabigabanije kuko tugomba kuza definitive aha rero ca ndahabona umutego ukomeye uriho tuzoza mu ndwiza ubwo nibo babahaye agahengwe SWAT FARDC kugira ngo inetwaye canke naho RDF ishike Baraka canke Uvira none ntumvise ko ujya mugabo rega ibintu baba biteguye Kongo itikangura mbiyo mbi Colonel Nagaruka kuvuga gute igira ko aragira ngo bibuka ngo abanyamurenge bapfiriye mu Gatumba Colonel Nanga yavuze ko Minembwe izoronka amahoro ari uko bamaze gushika Kolwezi na za Rubumbashi kandi muri ino misi nyene yabivuga kuko bariko barajayo rega bako barajayo haga rero ntiyabivuga ko era blague yashaka bashikeyo hama abantu bace baza bavuga ati mire ningi
ibi bintu rero Kongo itagavye umwanya n'umwanya barayicenge kota iki gihe turimo nico nyene kigeze yuko ibintu bigiye gukorera ubu ni ibintu ahubwo sinzi ico barindiri ariko munenga imerewe nabi turindiriye amabira tubabwire n'amarokalite nyene c'est vrai turiko turabona amaperte menshi cyane gose kuri kote y'inkotanyi muri musozi miremire ya Fizi musozi miremire ya Mwenga Warungu ibintu ntabwo byifashe neza kabisa mugani waboreka abadukurikirana bari turindire bira kumbure mu makuru yo hanyuma turashobora kuza tubabwira tuti yamara bya bintu yahavuye ibyara inyana canke ishuri ubwo abadukurikirana mugume hafi y'amatelefone yanyu sinzi nimba hariho rimwe canke abiri wokongera ko kugira ngo twikebanure abadukurikirana. Bon, je bwa mbere ndakengurutse kwanza kuri kano karyo twongeye gukora ikiganiro kuri Synergie twaderukana kera ikindi naco hari ico naye gutangurira ko ariko reka tukirangirizeko turahojeje imiryango yose y'abarundi n'abanyamahanga ko hari gihe bishika ugasanga umukongomani yari ifite agashop n'abanyamahanga tutavuze ibihugu bavamwo mwese muri rusangi nukuri ebana turatse ko bibabaza kuko hajya Paris ikibanza gitowe ndatwo kugira ucuzuze iyo nkuba warayikamye kugira ucuzuze ukuri ihangana vraiment hanyuma na leta no kuyihapora irahombe cyane na leta ko rero kuyihapora kubera ko hari ahantu hari ubutunzi bwinshi cyane bw'abene gihugu batanga amakori nta kundi tugomba kubyakira kuko n'abasirere ni mucika intege ngorane gusa rero nindi proposition nyene no kiganiro giheze abasirere nabo nyene bakwiye gukora kanu kubwenge bagashiramo techniquement tuzotuma baraba gana barahombe na normal masirase kora byinshi nyene bashiramo nyene dukamera kugira ngo ati ni ata no kwambara mwa sase so reka rero tubashimire mwebwe mwarimo wanyina muri kino kiganiro haracari kare mukomeze kugira aho muba mwubahwe ciao ciao.